Tiye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé NIYUHIRE. Kusaha 11 zirameneza muri studio zacu nyonga kuyo saa kandi mu ntara Gitega ku mugwa mukuru wa politike mwebwe ivyuma ni risikabera ufata amasalamu nabo ni engineer Egide Emwemero ndabutse yuko iradio yanyu RPA ijwi ry'Abanyagihugu muyikurikira muciye ku murongo muciye kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI na ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye azokwimikwa kuri uyu wa 18 Ruheshi ku mugwa mukuru wa politike u Burundi mu ntara ya Gitega maza kuyikurikira mu makuru. Ibitigiri by'abagwayi b'umugera wa corona mu Burundi bibandanya kwiyongera muri kino gihe ubwoba bukaba ari bwinshi cyane mu banyagihugu begereye imipaka u Burundi buhana n'ibihugu bibanyi. Nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye kwimikwa ashobora gutuma u Burundi bwogorora mu gihe yohindura ingendo yuwagiye gusubirira. Muraza kuyikurikira mu gice cya kabiri cya kino kiganiro aho ni mu kigabane ka jugujugu. Ari makuru tuhere mu gisata c'umutekano umuntu azukizina rya Nduwayo wo ku musozi Gihimbiri muri zone Musenyi ya komine Mpanda mu ntara ya Bubanza yaraye yishwe arashwe n'umupolisi. Amakuru RPA yaronse amenyesha ko uwo yishwe yahoye ko yavugije umuziki mu bunywero mu gihe igihugu kiri mu kigandaro. Idonido na Vicrise n'interetse. Uwo munyagihugu yishwe arashwe n'umupolisi ku mutumba Gifugwe muri zone Musenyi azwi ku izina rya Nduwayo yakora mu bunywero bw'uwitwa Nyabenda buri kuri uwo mutumba aho benshi bakunze kwita mu Gihimbiri nk'uko abanyagihugu bo kuri uwo mutumba babitwiganira. Umupolisi nawe yakoze ibara azwi ku izina rya Hakizimana batazira Muyayu yakoreye ku kirindiro kiri kuri uwo mutumba. Isoko ryacu rivuga ko uwo mupolisi yinjiye mu bunywero Nduwayo asanzwe akoreramwo amutegeka kuzimya radio kubera igihugu kiri mu kigandaro. Nduwayo nawe aravyubahiriza. Uwo mupolisi asubira kumutegeka ko yomuha kuma babika ku muziki ivyo batahavuye bumvikanako. Burya rero uwo mupolisi yaje aramwaka farashi nawe aravuga ati je nta farashi ndaguha. Burya rero imaze kugenda uko umupolisi ko arari yaborewe yaciye yaruma inkoho aca aramurasa. Ivyo kw'izosi n'ivyo mu mutwe na rumwe rwo mwiza yacikanye. Umupolisi havuye hagarikwa ajanwa gufungirwa muri komisariya y'igipolisi ku Mpanda aho yarayeyo rino joro. Arakoze Vicrise n'interetse mu bijanye n'umutekano nyene uwitwa George Bapfakurera umunywanyi w'umugambwe CNL yanyurujwe ku mugoroba kuri uyu w'Imana aho yarateramiye ku gasoko ko mu Gihosha mu gisagara ca Bujumbura. Abamubonye bavuga ko haje imodoka itwawe n'abantu boba bakorera iperereza. Amakuru dukura mu mugambwe CNL avuga ko bahavuye bamenya ko uwo George Bapfakurera afungiwe mu gaco k'iperereza kari muri zone Rohero kumvo zitara menyekana. Abantu batatu nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu mihingo itandukanye y'igihugu muri indwi twaraye dusozereye. Muri abo bishwe harimo umugore yishwe n'umugabo wiwe Emmanuel Ndayishimiye. Uwa mbere yamenyekanye ko yishwe n'uwitwa Nduwayo yishwe arashwe n'umupolisi ahitwa mu Gihimbiri ku mutumba Gifugwe zone Musenyi muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Amakuru avi Musenyi amenyesha ko vyabereye mu kabari. Uwagirizwa icaha ari mu minwe y'igipolisi. Uwa kabiri nuwo mu gisagara ca Bujumbura yitwa Eme Muganwa w'imyaka 43 yatowe ari kiziga ku kiyaga Tanganyika ku wa gatatu heze. Amakuru dukura ku kivuko ca Bujumbura aho yarasanzwe akorera avuga ko yaramaze imisi 3 abuzwe irengero. Mu muryango wiwe bamenyesha ko Eme Muganwa yari yashizwe aha wenyene ikiringo c'imisi 14 mu ntumbero yo kwirinda ikiza coronavirus avuye mu gihugu ca Zambia. Uwa gatatu n'umukenyezi yitwa Rosa wo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega yishwe acumiswe imbugita n'umugabo wiwe ku wa gatatu heze. Amatati yo mu muryango ngo akaba ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Uwagirizwa icaha ari mu minwe y'igipolisi. Arakoze Emmanuel Ndayishimiye. Mukanya tutanukira mu gisata c'amagara y'abantu. Humura Burundi.
Habonetse abandi bagwayi bashasha b'umugero wa coronavirus mu gihugu c'u Burundi n'abantu 10 kubwitangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kubyo tangazo nyene abagwaye batowe mu bipimo 97 byari vyakozwe vyongeye iyo tangazo rivuga ko 14 mu bagwayi 32 bari basigaye mu bitaro basanze barakize baraheza barongika mu miryango yabo gushika ubu rero kuva havugwa umugwayi wa mbere wa corona mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumaze kwemanga abagwayi ba corona 104 hari mu ngenge zo kwandura umugero wa coronavirus mu banyagihugu bari mu turere twegereye imipaka Uburundi buhana n'ibihugu bibanye kubera uruja n'uruza ruguma gwibonekeza abanyagihugu rero bakabata umwikomo kwa polisi bamwe n'abatware bakingira ikibaba ku nyungu zabo bwite abo baguma bajabuka imbibe kandi bizwi ko zugawe idanido na Marie Ange irakoze. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoki na cyane muri komine Rugombo batekewe n'ubwoba bwo kwandura ikiza ca corona ivyo bikaba biruko mu gihe bisanzwe bizwi ko imipaka Uburundi buhana n'ibindi bihugu yugaye ariko abo banyagihugu bavuga ko ivyo bitubahirijwe hajabuka izimbonera kure nizo zijabuka zija muri Kongo cyane binja ku cambu cyo ku Rugombo kujya kabiri ni cambu cyo kugira 10 mu Cibitoke niyo cyane cyo tumagara mu Cibitoke corona yasaze ko benshi ntawuzi kwira umva kuri kwegera karambaraye abo banyagihugu bemeza ko abatware bamwe ndetse n'igipolisi boba babifisemwe uruhara mu kutubahiriza kugara iyo mipaka kuko uruja n'uruza mu gihugu kibanyi giharanira intwaro rusange ya Kongo rukogwa ku mugaragaro ibizohava bikwegera karambaraye abo banyagihugu mu Cibitoke muhari kwisonga ryavyo ni zone mu Cibitoke twambona impantwane mu Rugombo naho ni secteur waho Harambo witwa Ramazani twani cegaje mukumuga musinaze muri komine Rugombo abo ni bari kwisongera rya kujabukana abantu kandi yakujabukana umuntu muri Kongo baje kwa mafaranga menshi baje kwa 340 ku muntu urumva rero abasirikare bazosanzwe bizi mbonye yakoze abo abasirikare b'abapolisi umbabozi buza bagira Ivyo bivugwa mu ntara ya Cibitoki ni navyo bivugwa muri komine Mabanda y'intara ya Makamba hejuru y'abinjira canke basohoka baciye inzira za magendu hari n'abinjira bagasohoka riva n'ibidodo bitegwa n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza ku mipaka uruhusha rugatangwa ukuri kwamye akarorero kamwe nako umugabo aheruka kuja mu gihugu ca Tanzania aho uwo mugabo yaraherekeje umukenyezi wiwe nkuko amakuru duhabwa n'isoko rya RPA aho ku mupaka abimenyesha uwo mugabo yahaye amafaranga 50 igipolisi kijejwe uruja n'uruza kuri uwo mupaka baca babaha uruhusha rwo kwinjira mu gihugu ca Tanzania nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha uwo mugabo yamaze indwi zibiri mu gisagara ca Dar es Salaam uwo mugabo tutashimye kuvuga izina agarutse isoko ryacu mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza aho ku mupaka rimenyesha ko uwo mugabo yongeye gutanga 200 bongera bamuha uburenganzira bwo kukwinjira mu gihugu c'u Burundi uruganda rwa RPA twarondeye Beatrice Kade mustaneri wa komine Rugombo ariko turamukena nayo niyo nkuru Letitia mustaneri wa komine Mabanda tumaze kumwidondora yaciye aducira ku murongo wa telefone Humura Burundi Turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata ca politike itariki ntabanduka y'ukwimika umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yamaze kumenyekana nkuko biri mu rwandiko rwashizwe habona n'ubushikiranganje bw'imigenderanire ibirori bijanye n'uwo munsi bitekanijwe kuri uyu wa 18 Ruheshi ku kibuga c'umupira citiriwe Ingoma kiri mu ntara ya Gitega Emmanuel Niyungeko Ibirori vyo kwimika umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye bitekanijwe kuri uyu wa kane gerekezo ya 18 Ruheshi isaha 5 z'umusase ku kibuga c'inkino Ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega nkuko biri mu rwandiko rwashizwe habona kuri uyu wa 15 Ruheshi n'ubushikiranganje bw'u Burundi bujejwe imigenderanire hagataho hariko haratangwa ibitenge vyo gusonesha umwambaro w'abazokwita bugorubanza bazoba bavuye mu mihingo yose y'igihugu ibitenge biriko bitangwa ku nzego z'intara n'iz'amakomine kubwa makuru dufise aho ku kibuga c'inkino cyo mu ntara ya Gitega hazokubakwa amahema 18 y'ubwugamo bw'intumwa zizaba zije ziva mu ntara 18 zigize igihugu intara yose ikazoserukirwa n'abantu 400 nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha ayo makuru kandi avuga ko leta y'u Burundi yoba yashatse kwimika vyihuta Varisito Ndayishimiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu kugira bari we azoca ategura kongera akarongora ibirori vyo gushingurana iteka wahora arongoye u Burundi President Petero Nkurunziza uwo nawe yasanda
yitavye ku mugoroba wo kuwa 8 Ruheshi aho yaragwariye ku bitaro natwe turashoboye vyo mu ntara ya Karuzi. Leta y'u Burundi ibicishije kuri Prosper Ntawagwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wayo yemeje ko Petero Nkurunziza yahitanywe n'indwara y'umutima. Arakoze na Emmanuel Niyunge ko kuronsa Burundi inzego z'amaho zitwara igihugu ngo coba kiri mu vyatumye sentare ijejwe kubahiriza ibwizwa shingiro yanka ko hoba intwaro y'ifata kibanza irongowe n'umukuru w'inama shinga mateka bisigurwa n'umwe mu wanonosoye ibijanye n'amabwirizwa shingiro ari no mabafashije gutegura ibwizwa shingiro ry'u Burundi ryasubirijwe mu mwaka wa 2018. Professeur Didas Kiganahe avuga ko kuronsa igihugu inzego z'amaho niyo ntumbero nyamukuru w'ibwirizwa shingiro. Kurikira Professeur Didas Kiganahe. Ingingo ya kabiri y'itegeko 121 y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana asubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka agaca ategura amatora mu kiringo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atatu. Ivyo rero nivyo sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yategerezwa kuraba ko ari byo bitegerezwa kuja mu ngiro. Muri ico gikorwa yaciye isanga hari izindi ngingo zafashwe mu gihugu na cane cane iyo sentare yamaze kwemeza ituma iyo ngingo idashobora kuja mu ngiro nk'uko yanditswe gutyo. Izo ngingo n'izihe nuko hariho umukuru w'igihugu ahejeje gutorwa na cane cane ko hari ingingo sentare yenyene ihejeje gufata yemeza yuko hariho umukuru w'igihugu mu Burundi isaba yuko arahira imbere y'inzego zibishinzwe vuba kugira arangure amabanga yiwe bwa mukuru w'igihugu. Sentare rero irahereza irihweza iti none ingingo nafashe ndazigaruke ko canke zitegerezwa kumbera umuco ku nzego zikwiye gusubirira umukuru w'igihugu. Na cane cane yuko ingingo y'104 ivuga yuko ikiringo c'umukuru w'igihugu gitangura umunsi arahiye imbere ya sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, hanyuma ayo mabanga yiwe agahera mu gihe haje uwundi mukuru w'igihugu. Ni ukuvuga rero yuko nta na kimwe cabuza yuko Evariste Ndayishimiye ahejeje gutorwa sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje yotangura amabanga yiwe, kuko ikiringo ciwe gitangura umunsi arahiye imbere y'inzego zibishinzwe. Aho ugaca wongera ko iyindi ngingo dusanga ku karongo ka 6 mu ntangamarara y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko gushiraho inzego z'amaho zirongora igihugu tegerezwa kuba umwitwarariko w'izindi ngingo zose zo mu ibwirizwa shingiro. Ivyo rero tukabona yuko kugira ngo sentare yishinge izo ngingo tuvuze bwabaye uburyo bubereye bwo gutanga inyishu kuri iki kibazo bari bayibajije y'utegerezwa kurongora igihugu inyuma y'urupfu rwa Petero. Professeur Didas Kiganahe aza kuba umutumire wacu mu ntango z'igice ca kabiri ca kino kiganiro. Twabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata c'agateka ka zinamono agateka k'abanyororo bafunzwe mu kiringo c'amatora karahonyanzwe birengeje. Abapolisi bajejwe umutekano mu mabohero bakaba bari mu bafise uruhara rukomeye muri iryo hohoterwa. Ivyo biri mu cegeranyo cyo mu kwezi kwa 5 cyakozwe n'ishirahamwe Rukristo Akate Burundi. Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata ca politike muri Akate Burundi avuga ko muri abanyororo hari n'abaja gufungirwa aho bita mu ikosorero hahonyanzwe amategeko. Uvyerekeranye ihohoterwa ry'abanyororo Akate Burundi yarabonye ko ivyo byagaragaye cyane muri mu bohero rya Mpimba hamwe n'bohero rya Rumonge, kandi ko byari bifitaniye n'isano ya politike kuko benshi mu bahohotewe baraho mu mugambwe CNL n'abanyororo bariko barafatwa mu gihe hari hatanguye imyamamazo yari yatanguye itariki 17 z'ukwa 4 2020 ifatiye imyamamazo ijanye n'amatora yabaye mu tariki 20 z'ukwezi kwa 5. Ivyo rero byaragaragaye muri ayo mabohero abiri aho abanyororo benshi bafashwe bagapfungwa bashigwa mu maserire ya correction, abandi nabo bakabashira aho bita tingitingi. Aho rero ntibashobora no kubona n'izuba umwanya wose bari bapfungiwe aho hantu. Ababikora bari abanyororo
batowe n'ubuyobozi bw'ibohero ngo nibo bajejwe umutekano w'abanyororo kandi tubona yuko aribo bawuhungabanya abo nabo bakaba bava mu mugambwe hanini umugambwe uri ku butegetsi bakabikora bashigikiwe n'intwaro bakabikora kandi bashigikiwe n'inzego z'umutekano kuvuga abapolisi bari bashinzwe gucungira umutekano mu ibohero. Muri akate Burundi baramenyesha ko hari abanyororo bitavye Imana kubera ko bankiwe kuja kwivuza. Akati Burundi kandi yarabonye yuko muri icyo kiringo abanyororo bataronse uburenganzira bwo kwivuza nkuko bitegekanijwe n'amategeko mpuzamakungu kambere n'ay'igihugu. Akati Burundi irababazwa n'urupfu rw'abanyororo batatu twovuga ndi mu bandi Nestor Baranyizigiye Jean Bosco hamwe n'uwitwa Mufarme abo bose bari bapfunye mu rukuru rya Mpimba aho byagaragaye ubuyobozi bw'ibohero butihutiye kuvuza abanyororo ngo babahe uruhusha rwo kuja kubavuriza mu bitaro bishoboye bakabagumiza mu ivuriro ry'indani mu ibohero kandi batabishoboye hanyuma bica bivamwo ko bitaba Imana ko bahavuye baja kwa muganga bamaze kuremba. Abanyororo kandi barababazwa cyane nuko atangingo ziriko zirafatwa ziboneka kugira ngo bagwanye ikiza ca COVID-19 bakavuga yuko ingingo yafashwe n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero bwo kubabuza yuko baronka abaza kubagendera itikwiye kuko hari abantu baguma bagira uruja n'uruza indani mu ibohero eka mbere n'ubwishi bw'abanyororo uzotuma uco kizohava kirandagata mu mabohero. Iruhande yayo mabi Akati Burundi yarabonye kandi ko ubwishi bw'abanyororo butuma ubuzima bw'abanyororo bumera nabi cyane mu mabohero. Twovuga ko nko mu ibohero rikuru rya Muramvya hategerezwa kuba hari abanyororo 100 no musi harimo abanyororo 866 ibohero rya Mpimba ryateza kuba harimo abanyororo 800 no musi harimo abanyororo 4233. Kuri ibyo byose rero Akati Burundi rasaba ko leta y'u Burundi yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu eka mbere n'ay'igihugu yubahiriza agateka kazina muntu cyane cyane agateka k'abanyororo kandi ikareka abanyororo bakaja kwivuza hakiri kare batararemba kugira ngo ntibasubire kuja baritaba Imana. Ayo matohoza ku mabi yakorewe abanyororo mu kwezi kwa gatanu Akate Burundi yayakoreye mabohero ya Bujumbura, Rumonge, Muramvya na Gitega. Mu gisata c'imibano naho mu rukurikirane rw'inkuru zijanye niho nyangwa y'agateka k'abana tumaze imisi tubashikiriza uyu munsi tubabwira kwikoreshwa ry'abana mu kuyora no kwegeranya imicafu iva mu mihana y'abanyagisagara ca Bujumbura ino nkuru twiteguriwe na Bartazar Miburu. Abana bafise hagati y'imyaka 7 na 12 bazinduka mu gaturuturu bagana amakarite atandukanye agize igisagara ca Bujumbura aho bagenda baradodora ku mazu y'abantu babaza ko atamicafu ihari ngo baje kuyisesa nkuko bamwe baganiriye na RPA babimenyesha ngo hanini ngo ababaha ako kazi ko kwikorera iyo micafu nababa badakorana n'amashira hamwe ajejwe ico gikorwa kugira biyorohereze kukaba nkako nkuko isoka rya RPA ribandanya ribimesha ngo iyo myanda iri mu mifuko y'ibiro 50 bayitangira amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 kubera rero ako kazi gasaba ingufu nyinshi zirengeye imyaka bafise abo bana kubera kunanirwa bahitamo guta iyo micafu mu bibanza bitandukanye bigaragara aho twotanga karorero ko mu makarite ya Kinindo na Kibenga aho abo bana bati micafu ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo mu Kibenga ibiheza bikabateranya n'ababa muri iyo micungararo. Uretse rero uko guturubika no guhohoterwa abo bana baranandura kenshi indwara zifatiye ku isuku rike kubera ko birirwa bagaragura iyo myanda ataco kwikingira na kimwe bambaye ari naco gituma abaharanira agateka k'abana basaba bajeje intwaro gutuza iyo ngeso ihonyanga agateka k'abana. Nkukuronsa Uburundi nzego zamaho ngo zitwara igihugu ngo cobakiri mu vyatumye sentare ijeje kubahiriza ibwizwa shingiro yanka ko hoba intwaro mfata kibanza irongowe n'umukuru w'inama ashinga amateka ivyo bisigurwa n'umwe mu banonosoye ibijanye n'amabwirizwa shingiro ari no mufashije kandi gutegura ibwizwa shingiro ry'u Burundi ryasubirijwe mu mwaka wa 2018 kurikira Professor Didasi Kiganahi.
Didas Kiganahe wanonosoye ibijanye n'amabwirizwa shingiro ukaba uri numwe mu mugwi w'abarundi wafashije gushiraho ibwirizwa shingiro ryagenga Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005. Evariste Ndayishimiye niyamara gutangura ayo mabanga y'ukurongora igihugu c'u Burundi abwirijwe guca ashinga leta nshasha ihuye n'ibwirizwa shingiro rigenga igihugu kuva mu 2018. nibaza yuko ahegeje kurahira azorangura amabanga yiwe mugabo ategerezwa kurindira inama nginguzamateka igatorwa ikaja mu kibanza kugira ngo ashobore gushiraho leta kubera leta igizwe nawe nyene ikagirwa na vice president ikagirwa na premier ministre ikagirwa n'abaminisitiri abo bose rero y'aba vice president y'aba premier ministre baba bashikiranganji barahira imbere ya cour constitutionnelle mugabo parlement ari hiri barahiye le parlement atari hiri le parlement naigizwe na assemblée nationale na Sena barahiye igice cha parlement atariho kiri iyo ndahiro ntiba iri valable ntiba ibereye. Professor Kiganahe uyu munsi hari abavuga ko Burundi butwagwa hisunzwe amabwirizwa shingiro abiri mbega kuri ico n'uyuhe muco mwotanga? Kuri ico nashaka gutanga umuco uvuga yuko Burundi butagendera ku mabwirizwa shingiro abiri. Burundi bugendera ku ibwirizwa shingiro rimwe ryo mu 2018 mugabo inzego zariho muri ico gihe ibyo bwirizwa shingiro byatorwa baravuga yuko izo nzego zizogumaho gushika izindi nzego zizotorwa mu matora azobafatiye ku ibwirizwa shingiro y'umuntu 2018 nizo nzego zizoheza manda yazo muri iyi minsi ubu nta ikivo gishobora kubaho inzego zizoba ziriho zizoba zishingiye ku ibwirizwa shingiro ya 2018 amategeko nayo nyene yakomoka ubu ku ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 mugabo bakavuga bati amategeko yose asanzwe mu gihugu atazoba ateye kubiri n'ibwirizwa shingiro y' 2018 azoguma akora isigura rero yuko ibwirizwa shingiro y' 2018 ari ryo bwirizwa shingiro ryonyene tugendera iryo bwirizwa shingiro ryarindi ryo mu 2005 muri izo ngingo zose tahinduwe nayo zahinduwe ziraboneka neza ubu rero bive mu mutwe abantu bose tugendera ku ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 kuko iryo bwirizwa rirasubiramwo bya bindi byose biri mu ibwirizwa shingiro yo mu 2005 kiretse ibyo bashatse guhindura nabyo byari byinshi naho bifite uburemere bwinshi. Professor Didas Kiganahe kibazo ca nyuma uyu munsi twovuga ko Burundi buri mu minwe yande mu gihe Evariste Ndayishimiye atarashikirira ayo mabanga. Amategeko anatomora neza yuko urwego rujejwe ibyo bibazo umukuru w'igihugu yahora akemura n'urwego rugizwe n'aba vice president babiri na guverinoma bafatiye ingingo hamwe aba vice president mu bisanzwe barafata ingingo zabo cyane n'ububasha bwabo le ministre barafata ingingo zabo cyane n'ububasha bwabo sous forme d'ordonnance mugabo ingingo yerekeye amabanga yarajejwe umukuru w'igihugu afatwa na le vice president et le gouvernement bakoreye hamwe byo mu gifaransa bavuga ngo agissant collégialement naho izo ngingo zitaba ari ingingo zihambaye bavuga yuko abo ba vice president na gouvernement bafata ingingo les affaires courantes bagateganyo atari ingingo ntabanduka. Iganiro muri Burundi murekureke muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Evariste Ndayishimiye agiye kwimikwa ngo arongore Burundi hamwe avyitwemo neza ashobora guhindura ibitari bike igihugu cy'u Burundi kikogorora nayo ngo hamwe yobandanye ingendo yuwagiye gusubirira Burundi naho buzovuye canke buroye vyongeye nawe nyene azoba ariko yita mu mutego ivyo bishikirizwa n'abatumire bakajugujugu aho baca ijya nino abarundi
ico abarundi bashobora kwitega kugiye gusubirira nyakwigendera Petero Nkurunziza. Umudereva akaba ari Janvier Ninahazwe. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Rango ukuri arangwa n'urucumu. Ikiganiro Kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Umugambo w'ukuri arangwa n'umutima. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku misi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Mwaramutse abandi mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba Kajugujugu nongera ndabaha n'ikaze. Kuva ku munsi wa kane igenekerezo rya 18 Ruheshi uyu mwaka w'2020 Uburundi buzoba buramutswa Evariste Ndayishimiye yatowe mu matora yo kuwa 20 Rusama, akaba yari umukandida yatanzwe n'umugambwe warusanzwe ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005, akaba yari umukandida yatanzwe n'umugambwe warusanzwe ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005 ariwo CNDD FDD. Evariste Ndayishimiye akabaje asubirira Petero Nkurunziza yitavye Imana kwigenekerezo rya 8 Ruheshi uyu mwaka nyene. Muti mbega none Uburundi n'abarundi bo kwitega iki kuri uyu mukuru w'igihugu mushasha? Urupfu rwa Prezida Petero Nkurunziza hoba hari ico ruzohindura kubijanye n'ingene Evariste Ndayishimiye azorongora Uburundi canke kubijanye n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD? Ivyo nivyo tugire duce ijya nino n'abatumire ba Kajugujugu mu kanya turaduga kwijambo. Ndasubiriye kubaha ikaze. Inyuma yaho nyakwigendera Prezida Petero Nkurunziza yitabiye Imana giturumbuka, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaciye ifata ingingo yo kwimika bidatevye General Major Evariste Ndayishimiye yari yatowe ngo azomusubirire. Aha rero abatari bake bakaba bibaza igishasha uyo agiye kuramutswa Uburundi azozanira abarundi. Evariste Ndayishimiye wewe akaba yivugiye ko abarundi bohumura ngo kuko Petero Nkurunziza yasize amubariye byose atacasize inyuma kubijanye n'ingene azorongora igihugu mu myaka 7 iri imbere, kandi ko azobikurikiza uko nyene yabirazwe. Byose yasize abitubwiye abari bari Gitega barabizi. Igitega mbere novuga ko ari wo munsi yadusenze, nta muntu yo hari gushikaho anavuga ati turabibitse. Nuvuga yarahejeje kuvuga ati jewe ndahejeje. Nimwamwibuka ari hakajambo yavuze ngo mambo kwisha na jewe ari jewe yarose umwanya wo kusezera jenyene. Jewe no babwira yuko yarose umwanya turayaga n'ingene igihugu twogitunganya ku ntambwe tugezeko. Nta kintu novuga ngo ndafise ico narisigaje kumubaza, vyose ndabifise mu manote kuko ivyo nari kumubaza vyose narose umwanya twagize amaseyase menshi cyane menshi. Ntagire rero umuntu yo kwimvira ngo burya ngo hari akantu kazova kamusobagira gute. N'ijambo ry'Imana yantekereye yavuze ati wewe uzuga umugendera kuri yarantekereye vuga tuzuga umugendera kuri wamenga nyire tuzosubira kubona igihe tuzoba dutanga ubundi butegeke. Ndafise ivyo ngendera ko ivya yambwira ati ahangoye hari ngaha aha twahakosora gutya. Muribuka n'ivyo yaguma avuga ati ndazi ko hari ingorane sishaka kumuraga ingorane hari hizazosanga nahejeje. Nubwo biruko Gratien Rukindikiza umwe mu barundi bakurikiranira hafi ibibazo vy'u Burundi avuga ko Evariste Ndayishimiye ashobora guhindura intumbero mu gihe atagitsure ca Petero Nkurunziza azoba yicura.
Pierre Nkurunziza yari bamugize harabaye itegeko rivuga yuko ari imboneza y'abarundi guide patriotique umuntu ngira ari wa mbere akunda Burundi kurusha bose ari wafise ijambo rikomeye. Ivyo bikavuga yuko umuntu afatiye no kuri iryo tegeko ryasohotse mu nama nshinga mateka rivuga yuko ari kaminuza ari we ari hejuru ya bose. Ni muri mu bihugu ca Iran bavuga ayatollah guide supreme imboneza abari hejuru ngira y'umukuru w'igihugu. Birerekana neza yuko iryo tegeko ryemeza ko Nkurunziza ari kuba hejuru ngira y'umukuru w'igihugu afise ijambo rikomeye, ijambo ryiwe ritavuguruzwa ukurikije iryo tegeko. Muri ico gihe rero vyerekana yuko Evariste Ndayishimiye yotegerezwa kuzaramwumviriza kubera iryo tegeko rihari, iryo tegeko ribivuga neza. Iryo tegeko niryo ryari rikomeye gose Nkurunziza yatumye rihaba kugira ngo utwara agume ari mu kwaha kwiwe nko mu bihugu vy'ibindi nk'umwami hakaba n'umushikiranganje wa mbere, umukuru w'igihugu yobaye nk'umushikiranganje wa mbere undi akaba umwami. Ubu rero Nkurunziza yitavye Muremyi Evariste Ndayishimiye azoba ari wenyene atamboneze hari Nkurunziza yarafise ibi naho iryo tegeko ritohabaye igitsure ciwe cyo bandanye ke hari nkuko yagumye abivuga yavuga yuko ari samuragwa wiwe nuko kenshi umuntu aragwa yapfuye mugabo urumva samuragwa yari kuhaba n'uwarazwa akaba hari abigoye yaguma agomba kuvuga ati nije nahagushitse uteza gukurikiza ivyo ndakubwiye umviriza ibi ntakujya mbere vyabaye kuri Rajabo na Nkurunziza imyaka ya mbere 2005 agishikira ku ntwaro murazi ko harabaye ingorane mu nyuma araheza aramwikurako n'uwundi yoruhiye kumwikurako. Evariste Ndayishimiye rero arafise uburenganzira bwo kuzokora atagitsure c'umuntu numwe kiri hejuru yiwe. Benshi baravuga ngo igitsure c'abagenero nawe ni generale hamwe nabo bandi abagenero umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto utwara documentation niwe asinya decret kubakura canka akabashira. Ugize amanyama yosinya decret akamukura canka akamushira. Intwaro ubu iri mu minwe yiwe nta kintu na kimwe ucovuga yuko camubujije gutwara azoba ari wenyene yiburije kwitwara. Nayo kubw'umumenyesha makuru Bob Rugurika ngo biragoye kumenya ingendo Evariste Ndayishimiye azofata mu gihe ngo ivyo kurongora igihugu vyagiye birapfundikirwa mu mugambwe CNDD FDD kuva uja ku butegetsi umugambwe na Evariste Ndayishimiye aje aserukira. Umuntu agiye kuraba ibiba mu Burundi urashobora kubona yuko ikibazo atari amazina y'abantu ahubwo ari ukungene umugambwe uri ku butegetsi utwara n'ingene ubona Uburundi butegerezwa gutwarwa. Reka ndabaye nk'akarorero muri buka mu 2005 umugambwe uri ku butegetsi NDD-FDD ugishika ku butegetsi baratanguye kwica abantu mu ntara za Muyinga hirya no hino mu gihugu hatangura gutorwa abantu bapfuye umuntu yabira bagasangana abantu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi NDD-FDD abatari bake muribuka harimo n'abahoze batwara igihugu barafashwe baragirizwa ibintu vy'amafuti bitigeze bibaho barafungwa mu mpimba. Abanyagihugu bararenganywa haba mu bijanye n'ubuzima bwabo bwa misi yose canke mu bijanye n'uburenganzira bwabo. Ico gihe muribuka abatari bake bavuga yuko ayo mabi yose arikaba mu Burundi akogwa n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD w'ico gihe Hussein Rajabu kubera bavuga ko ari we yoba ngo ategeka n'inzego z'igihugu bakavuga ko ari amategeko abantu bo muri leta iyo habaye nk'ivyo bintu vyagahomera bunwa vy'ubusuma muribuka badandaza indege y'igihugu ikadandazwa mu rufuri. Ico gihe bose bavuga ko umubi n'utuma ayo mabi yose aba ari Hussein Rajabu yararongoye umugambwe CNDD-FDD. Twarabonye inyuma y'igihe gito barafashe baramukura mpiri ku burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD mbere bace bamutwara no mu ibohorero rikuru rya Mpimba. Abatari bake haba muri uwo mugambwe CNDD-FDD canke mu barundi bandi baciye bagira bati tugiye kwiruhutsa kumbure aya mabi yose twako turabona bigiye guhagarara ko uwo bahora bavyitirira afunzwe akuwe no mu mabanga yo kurongora umugambwe kuko ico gihe bavuga ko uwo mugambwe uremera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ko umugambwe ari utegeka. Ariko ntivyatevye kabiri mwarabonye uwo mukuru w'umugambwe Hussein Rajabu amaze gushika mu Mpimba amabi yabandanije akogwa amabi yarakozwe mbere biraba bibi gusumba. Muribuka mu myaka y'2010 inyuma yaho gato abantu bariko baragandagurwa ku bwinshi muri ya migambi bita safisha abanywanyi b'imigambwe ya MSD na FNL bagatikira abantu bavuga bati
ibi byose ubu bwicanyi butegekwa n'utwara iperereza General Adolphe Nshimirimana, ariko mwarabonye amaze no kugandagurwa harashinzwe abandi barongo iperereza General Etienne Ntakarutimana, mwarabonye ko ubwicanyi ahubwo bwaciye bwiyongera busumba bumwe twabona kuri Adolphe Nshimirimana. Rero ikigaragara nuko amabi menshi aturuka ku kungena uwo mugambwe ubona ivyitunganywa ry'igihugu. Maître Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka, nawe atanga imvo zitatu zituma bizogorana ko Evariste Ndayishimiye ashika ahindura ingene ibintu vyifashe muri kino gihe mu Burundi. Imvo ya mbere, imbono y'ubutegetsi bw'igihugu bw'ibihangange muri uwo mugambwe CNDD-FDD byari bibonekeje kuva kera ko bategeshegesha igihugu igitsure n'agatotezo. Sinzi ko bazobita kubera Nkurunziza atakiriho. Ca kabiri, intwaro ishingiye kwihorihori ku macakubiri no kukarenganya. Abarundi baciyemwe imigwi y'abanyagupfa n'abanyagukira, ukazosanga hariho bene gihugu aribo abarundi bafise uburenganzira n'abandi bita ko basavye indaro mu gihugu aribo bita ba mujeri, hamwe rero n'ibipinga vyo gupingura. Sinzi ko ayo macakubiri n'iryo horihori bazoca babireka kubera urupfu rwa Nkurunziza. Ca gatatu, ni intwaro ishingiye ku bunyonyezi no gusahura itunga, maze bakizigenza bakigarurira ku nguvu ibisata vyose bikomeye vy'ubutunzi bw'igihugu. Ivyo bikabaha ubutunzi bwinshi hamwe n'umuryango yabo. Sinzi rero ko bazohava ngo bavyikure mu minwe kubera Ndayishimiye yimye. Ako novuga kanyuma ni imibano n'imigenderanire y'ibihugu hamwe n'Uburundi ishingiye ku kinyoma, ikinyoma kija gusigura ingene intwaro yabo imeze, akamere k'intwaro yabo. Sinzi rero ko navyo nyene bazohava biheba. Bizova rero kwishaka n'ubwira azoshiramwe kugira ngo ibintu bihinduke. Arafise ububasha bw'ikirenga ahabwa n'irya bwirizwa nshingiro rishasha bishiriyeho. Ikigoye rero ubu nukumenya nuko azohava ashira amazinda naho kazohava aja guca ishami yicayeko canke akamenya ingene abigenza akoresheje ubuhanga bwiwe bwa generale. Mutimbega none uyo mukuru w'igihugu mushasha yarakwiye gutunganiriza Uburundi n'abarundi gute? Umumenyesha makuru Bob Rugurika aratugirira umwihwezo wiwe. Hari ibintu bikeyi nibaza ko uwo mukuru w'igihugu mushasha yarakwiye kwihutira. Jewe nk'umunyamakuru ivyo mbona nibi bikurikira. Murazi ko uno munsi Burundi bwafatiwe ibihano kubera ko babwagiriza kutubahiriza agateka kazina muntu. Leta y'u Burundi bayagiriza ko yahonyanze uburenganzira bw'abanyagihugu cyane cyane muri ibi byo guhohotera abatavuga rumwe, ibi byose byo kuzimya amaradio. Murabona barafashe ibimenyesha makuru byari vyigenga mu Burundi barabiturira, barasambura, abamenyesha makuru barenga 100 barahunga igihugu, abaharanira agateka kazina muntu barahunga. Mbere iyo leta imaze kubona kwitagishoboye kubagandagura ibakurikiza imitahe mpuzamakungu. Mu nyuma yaho mwarabonye bagize urundi rutonde rw'abanyapolitike, harimo n'abamenyesha makuru, harimo n'abaharanira agateka kazina muntu, bose barapoperanya babitirira ibintu by'ibintazi babarungikira imitahe mpuzamakungu. Raba isinzi ry'abantu bafunga imvo za politike mwaravyumvise. Mwarabonye abantu bariko barafatwa ejo bundi bafungwa bagirizwa ibintu abantu bavuga ko vyategekanywa kuzokorwa muri vya bintu vya wa mugwi ujeje gushira ukuri habona no kurekuriranira. Rero je nibaza ko bigaragara umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye nimwabona ubwa mbere na mbere ashitse ku butegetsi ntashike afata imbonera kure ngo bazakibigwanisha, ntashike afata bari abantu bose bagirizwa ubwicanyi bari mu nzego z'igipolisi n'iperereza. Nimwabona ashitse atavuga ati nyabona abanyamakuru mwese mwahunze igihugu nimugaruke imitahe turayibakuyeko. Nimwabona agira ati abari barongoye amaradio yaturiwe yasambuwe turasavye nibaze tugire ibiganiro tuvugane ku vyabaye, turabe ko harabagirizwa amakosa abatagirizwa amakosa babandanye gukora. Nimwabona adavuze ati aya mashira hamwe yose aya maradio yafuswe turabihagaritse murafise uburenganzira bwo gusubira gukora. Nimwabona adakuye imitahe kuri abanyapolitike bahunze bagomba kwicwa, mukabona ntagiye mu makungu kuvugana ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu asaba ko ibihano vyokugwaho hanyuma bakumvikana ivyokorwa,
muzomenye ko ataho tuvuye ataho tugiye bisigura ko umugambwe CNDD-FDD uzoba ufise ya ntumbero nyene y'ukwiba y'ukwica y'ugusahura igihugu y'ukwangaza uwo wese adashaka kuyoboka ivyiyumviro vya CNDD-FDD aho rero muzomenye ko atakintu na kimwe kizohinduka. Ekana Gratien Rukindikiza mu mwihwezo wiwe ntasiga inyuma ugutuza ugwaruka rw'imbonera kure rw'umugambwe CNDD-FDD. Imbonera kure ni ikintu cambere ndayishimiye ategerezwa kubanza gukura ko abarundi atagikoze je novuye ko atakintu azoba yaziye gutwarira uburundi ndaca zobamariye uburundi. Kini cya kabiri nuko ategerezwa kumvikana n'ibihugu bibanyi cyane cyane igihugu cy'u Rwanda. Muri ico gihe bamaze kuvugana n'abo bakuru b'ibihugu bakumvikana bazoheza bagire rero bumvikane n'abanyepolitike n'impunzi ziheze zitahuke. Ikindi naca ateza kugira imigenderanire n'ibihugu vya Buraya. Iyo mvugo yo kuvuga ngo abakoroni ihagarike, nta bakoroni twaronse independence, nta bakoroni bagisiga i Burundi, no kuvuga yuko ingorane zose dufise niza barundi. Je cyo novuga nuko Evariste Ndayishimiye ategerezwa gufata ingingo muri zibiri aratora mwimwe. Ingingo ya mbere yofata no kuvuga ati jewe ngomba nogoroze uburundi butera imbere. Ibyahabaye nywanisha abarundi vya politike ndabumvikanisha. Hanyuma iby'umutekano ube kuri bose. Abe mbere nka kujya mu shikiranganje wa mbere muri Ethiopia yatevye akaduga akakomera gushika naho yemego makungu hose ivyo yakoze akaronkana n'agashimwe ko mwisi yose. Yindi naho ashobora kuvuga ati jewe ngoma ngumuku ngume mbandanya kumwe navuga ni basogo wamuraze uko yakora abandanye uko abananije uko nibaza ko imyaka indwi ari miremire gose. Ico mvuga jewe nuko abananije agira nkuko nkuru nziza yagira akabandanye uko azoba ariko wenyene arisamburira ko bisoba vyamugoye. Nino ngaha nshuti namwe bagenzi duciye dusozerera ikiganiro kajugujugu co kuruno wa mbere igenekerezo rya 15 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteza abiri, ndakengurukiye kandi n'abatumire bampebeye umwanya wabo mu kumfasha kuremesha kino kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Janvier Nininahazwe. Amahoro y'Imana abane namwe mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha. Chari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Arakoze Janvier Ninahazwe ku kigabane kajugujugu aje kudushikiriza nyonga kandi amakuru twateguriye yuno munsi duciye tunasozerera ko nk'amashime mwebwe mwese mwateza abiri nkashimira bagenzanje umwese ko cyafashije kugira ano makuru asho gutororokanywa mwebwe ivyuma yari sikabera ndamukengurukiye wafashe amasanamu nawe ni engineer Egide Mwemero nawe nyine ndamukengurukiye Hervé NIYUHIRE muje kwashikiza ano makuru nkaba ndabasezeye. Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.